Munkundire nsubire ndabahe mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho buri umwe wese adukurikirana aherereye. Mudukurikirana muherereye ku mugabane w'abanyamerika, bari hirya no hino ku mugabane w'abanyaburaya, umugabane wa Aziya, muri ngaha muri Afrika, Kenya, Uganda, Afrika du Sud, Zambia, Tanzania, Rwanda, Congo. Mudukurikirana muherereye ngaho mu bihugu vy'ibibanye nyene, abari ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi, intara, amakomine, imitumba, ubucimbira, imisozi bigiye bitandukanye bivanye naho buri umwe wese adukurikirana aherereye. Mwese ndabahaye kaze. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa urafyonda sabone, hama uracuja ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri. Amakuru, ibiganiro bitandukanye bitugenda dushikiriza bizoja birakugera aho uzoba uherereye hose kw'isi. Amakuru agezweko ariko aravuga ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi, reka tuyatangurire mu gisata c'umutekano. Ibintu birabandanya gukomera cane, ibintu birabandanya guhindura isura nk'uko amakuru turiko turagenda dutohoza ariko aratugerako. Godefroid Niyombare, uyu ni General Majoro yavuye ngaha mu gihugu c'Uburundi mu mwaka w'ibihumbi 2015 ku butegetsi bw'umuhisi Petero Nkurunziza. Biravugwa ko rero uyu mugabo General Majoro Godefroid Niyombare ngo yoba ariko arategura kugaba igitero gikomeye cane ngaha mu gihugu c'Uburundi. Inama z'urutavanako mu gisoda c'Uburundi ziriko ziratumatumanako, ziriko zirahamagazwa umwanya ku mwanya, bariko baragenda baraba ko bokigira hamwe ibiriko biragenda bishika ku mutekano w'igihugu c'Uburundi. Ubutegetsi biraboneka ko hari vyinshi bariko baranyegeza ku bijanye n'umutekano w'igihugu cacu. Ngo uyu mugabo General Majoro Godefroid Niyombare ngo yoba yahejeje gushika hafi y'igisagara ca Bujumbura ari kumwe n'abaririmvyi biwe. Abo baririmvyi bavugwa atabandi ni abasoda bagomba kumufasha kugaba ibitero. Ngo Variston Ndayishimiye nawe kumurika ibigwanisho, agakora defile z'agakura, akemera akaja gutira abasirikari mu gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo. Ngo kwari kugira ngo atere ubwoba, yereke umwasi wiwe aduyi ko afise nawe ibikoresho kandi ko yiteguriye urugamba, yiteguriye kurwana no guhangana nawe. Ni mu gihe benshi rero bavuga ko naho Variston Ndayishimiye ngo yoba yiteguriye urugamba ngo ariko morale mu gisirikari c'Uburundi ngo iri hasi cane, ngo ntago iri ku rwego rushemeye. Abasirikare baratuntuye, abasirikare ngo bafise ingorane zikomeye cane, barafise vyinshi bibatuntuje bishobora gutuma igisirikari c'Uburundi kitoja canke kitokwishora mu ngwano. Abasoda bamwe vyageze naho baratoroka igisoda c'Uburundi baraja mu bihugu nka vya Dubai, Arabia Saudite, mu bisagara bikomeye muri za Omani, muri Kenya, za Nairobi, baja gukorayo ikiyeda, abandi baja gukorayo ubudandazi buciriritse, abandi baja gukorayo ikimotari. Ngivyo vyose rero abandi barazimanganye. Pacifique Ninahazwa aheruka gushira amakuru hanze ko abasirikari barenga 3,000 bose bazimanganye leta y'u Burundi n'igisoda c'Uburundi ca gitwawe na Prime Niyongabo batazi neza aho abo basoda bagiye, batazi n'ivyo bariko barakora. Ivyo vyose bikaba vyerekana ko rero mu gihe Godefroid Niyombare yoba ramuka agavye igitero, abasirikari benshi bazova ku ruhande rwa leta bakaja kwihuza n'iyo migwi igwana kugira ngo bakombore igihugu cabo. Ngo abajenerali bari ngaha mu gihugu c'Uburundi ngo baruzuyemwo, ariko ngo banse kubogora igihugu. Ngo mu gihe abamajoro
ngo iyo babona igihugu vyayangaye yewe ngo barafata iya mbere akaba ari bo babogora igihugu. Ivyo vyose rero ni ibiriko biragenda bishikirizwa ku bijanye n'umutekano w'igihugu, biboneka ko umwanya ku mwanya bashobora kugaba ibitero. Ayo makuru aremeza neza ko Godefroid Niyombare yoba agiye gutera, abandi nabo bakemeza neza ko inama z'urutavanako mu gisirikare c'u Burundi ziriko ziratumatuma ko kandi zigakorana umwanya ku mwanya, zimwe zikoranira muri Etat Major kwa General Prime Niyongabo, ngo n'izindi zigakoranira ku kiremba c'umukuru w'igihugu, izindi zigakoranira mw'iperereza ngaho mu Kamenge muri Regina hafi na Regina Mundi, ngo naho hariyo haraberayo inama zitabwa n'abasirikari bakomeye, ngo n'izindi zibera mu kinyegero zitamenyekana zikorwa n'abasoda b'u Burundi. Ivyo vyose bikaba vyerekana ko ari ibimenyetso vyerekana ko intambara iri hafi kandi ko nabo amakuru bayafise. Gakarorero ni umukwabu waraye ubaye mu gisagara ca Bujumbura, aho bariko barafata umugabo wese gitsina gabo babona arengana, yewe n'uwaba avuye kuri banki, uwaba avuye kwa muganga nawe baramuyora baramucakira, uwaba afise n'ikarata y'akazi bamwe barabafata bakaja kubaboha muri beseri. Ivyo vyose ngo birerekana ukungene ubutegetsi bwa Gitega butekewe n'ubwoba ko umwanya ku mwanya bashobora kugabwa ko ibitero, kandi ko hari abahejeje kwinjira bari ngaha mu gihugu c'u Burundi bariko barasuma urusaku barujana barushira abo bagwanyi bagiye kugaba ibitero ngaha mu gihugu cacu. Ntitwogenda kandi tutababwiye kuri iri nkuru iriko iravugwa abanyororo bo mw'ibohero rikuru rya Muyinga bariko bazira akamama, bariko barahohoterwa bikomeye cane. Mu minsi iheze mu amabohero yose makuru yaragendewe n'intumwa z'umushikiranganje w'ubutungane Alfred Ahingejeje, maze aharaba abanyororo bake bake barekuwe, niko abakwiye kurekurwa bose ntibarekuwe. Hariho benshi bagipfunzwe kandi barahejeje umunyororo canke barejejwe n'amasentare. Bageze mw'ibohero rya Muyinga ho vyabaye ibindi. Umurwi wasanze hariho abanyororo 54 batorokeshejwe n'ubuyobozi bw'ibohero. Umuyobozi Wilhelm Ndikumana, igikorwa gica kirahagarara nyene. None kugeza ubu habandanya akarenganyo ku bari bakwiye kurekurwa nk'uko tubikura mu bajejwe iryo bohero. Abajejwe ibohero rya Muyinga bagira bati nduguruye Twamugina, birihuta ko mwotabariza abanyororo ba Prison Centrale do Muyinga. Mu yandi mabohero hararekuwe abanyororo inshuro zibiri, ariko abo muri prison ya Muyinga bo ntibarashikirwa. Imvo ya mbere nuko uwahora atwara iryo bohero Wilhelm Ndikumana yari yegereye abategetsi bo hejuru agaheza agakora ivyo yishakiye. Abanyororo baramuha amafaranga, naho yaba uwari ku munyororo w'ubuzima bwe bwose perpetuite akaca abaha kwigenga. Ni gutyo benshi baca batoroka, mu gihe umurwi wagira uze kurekura abanyororo Wilhelm Ndikumana yaciye atoroka adasiguye iyo abanyororo 54 babura bari. Nico catumye bisiba ubwa mbere.
Icadutangaje n'ingene aho kubazwa iyo yashize abanyororo 54 Wilhelm Ndikumana yaciye agenwa kuba icegera c'umuyobozi w'ibohero rikuru rya Gitega. Ivyo vyose vyakorwa n'abategetsi bo hejuru bazinanye. Igitega Wilhelm Ndikumana yatonze nka rimwe gusa acaromoka. Amatwi adusumira Wilhelm yoba ageze hanze y'igihugu yatorokeshejwe n'abadukurira Ndugaye Twamugina. Ibibazo rero biri muri ibohero rya Muyinga n'akamaramaza. None uyu mukuru w'ibohero rya Muyinga wahoze aritwara Wilhelm Ndikumana yoba yaratorokeshejwe gute? N'ibiki bidasanzwe vyakozwe? Uyu munsi rero naho hakozwe ibindi bidasanzwe. Abari batorotse bigarukanye baca bararekurwa nyene. Abari baratorokeshejwe na Wilhelm baragarutse, none abari bo bashirwa ku rutonde ko ari bo bagomba kurekurwa. Nduguruye Twamugina. Uyu naho ya komisiyo yaje ivuye Bujumbura. Twari tuzi ko igira ikore ico gikorwa. Twatangaye tubonye harekuwe abanyororo 8 gusa, naho nyene bari muri bamwe 54 baburiwe irengero. Twabonye abo banyororo bigarukana kandi atawuzi iyo bahora, hanyuma tuza twumva ngo bararekuwe. Twese twumiwe, vyaboneka ko bazinanye vyateguwe. Nukuri hatabonetse abatabariza abapfungwa b'Imuyinga ntibazigera barekurwa. Ubu hariho urutonde rw'abanyororo 112 bari bategekanijwe kurekurwa. Aho tuba twihojeje aba prevenise bataracirwa urubanza. None abo banyororo bariko baziriki? Nimusemerere mwebwe ijwi rigera kure. Ndugaye Twamugina. Abo banyororo rero nabo gutabarizwa, abo mwibohero rya Muyinga rwose. Ubutegetsi bwa Gitega bugira ico bukora. Umushikiranganje Alfred Ahingejeje, gira ico ukora utabare abanyororo bo mwibohero rya Muyinga. Ko rero twari tugira dusemerere nyine dusaba ko abo banyororo baboshwe, bapfunzwe, bategerezwa kurekurwa bakaja hanze bakidegemvya, na cane cane ko amategeko y'u Burundi abarekurira kwidegemvya. Bitari ivyo urumva ko hakorwa akamwana wa mama mu butegetsi bwa Gitega, ubutegetsi bwa CNDD FDD, ubutegetsi bubandanya kunyonya no gutoteza, kwica bene gihugu ataco binona, ataco kandi abo bene gihugu bazira. Nyamara bo bakabandanya kurunda amakori n'amatagise mu mifuka yabo, aho kugira ngo batabare abene gihugu biboneka ko bagowe ay'ikivumvu. Benshi bakaba basaba ko ubu butegetsi n'iyi ntwaro vyosubirizwa, intwaro yohinduka, kuko biraboneka ko abene gihugu benshi bari muyabira, abene gihugu benshi bariko barataka bararira. Inyuma noneho y'umukwabo warayubaye, haraye hafatiwemwo n'abana bo kwa ba ministre. Abana ba ministre Nduwimana Edouard Bizimana Murantunga, hafashwe kandi n'umuhungu wa Edouard Nduwimana yahoze ari umuhuza w'abarundi. Umwana wiwe nawe yafashwe muri Bujumbura mu mukwabo. Ivyo vyose biboneka ko abapolisi, imbonerakure zitwaye igihugu, biboneka ko hari vyinshi bitegerezwa guhinduka, kandi bihinduwe n'ubu butegetsi butwaye nyine muri kino gihe buserukirwa na nyene cubahiro Varisito Ndayishimiye. Tubaye duhagarikiye amakuru yacu ngaha. Niba utari wafyonda subscribe, bikore.
canke ukaba ukoresha ururimi rw'igifaransa fyonda sabone hama ucuja ngaha iburyo ufyonde no kwa kantu kameze nk'agakengeri. Amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja biragushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Mwahejeje gufyonda subscribe kandi tukaba tubakengurukira cane muri abo kubahwa. Amakuru yacu rero nakagaruka n'agahwane ndabikebanuye naho ubutaha. Umukama abandanye kubazigama mugiraho muba mwubahwe.